ndi umuhungu yuzuye urukundo mu mutima wanje hari ibibanza byinshi nta kintu kibadafise vraiment reka ndabubwira ikintu kimwe ndi umuhungu yuzuye urukundo mu mutima wanje hari ibibanza byinshi nawe ni washaka uzojaho ikibanza cyawe kiri 6e nibo yiha umwana muri 4e uriko byumva turi en relation ni turi marié uriko byumva yakunzanira amategeko turi mu rugo uyazane turi muri relation you have to ramana kandi abwira ikintu kimwe urazi ko aba best banatangana kiya gusunja abashiri bawe nivyo nyine nanyine bipfira nishimiye ko duce yenda byankira rega nishenda byankira none niyo mpamvu haje abaganga umugenzi wawe genda umugenzi umviriza umugabo wawe nashobora kukuvura hari abantu bigiye kuvura reka byumva umviriza shobora kugira na beef na shiri wanje nkaje mvuga ati hahandi nari kuruhukira ni kwa shiri wanje so right now twagiranye ama beef so rero hari yundi muganga aca kwivurizako ampumurize ambwira ijambo urumva uriko uravyumva yohegwe uriko uravyumva. Hello guys, abakunzi ba Yaga Tech TV nkuko mubizi iyo tuje ntituza uko tuza tubazaniye ibintu bishasha kandi bitesa. Ndagarutse kandi ni Love Gloria abazaniye kandi ibintu bitesa byiza bisa neza. No busi nabazaniye undi mu invite umuhungu asa neza. Kubeshika gago byambwira ngo bisaba fresher. Je murabare mu bwego ba fresher murabara je ntegeze mbona. Ariko ubundi araberewe. Raberewe boss. Merci beaucoup. Reka yivuge ntavugwa mwizina reka yivuge wenyene ntabwe ngo namuvuze mwizina. Ndabugwa mbe nambe ndabaramukije amazina yanje ni Sezerano Elvis Bright. Abandi umuhungu mwiza yuzuye ubwiza bw'Imana fresher zuzu ndazuzuranye. Eka as. Okay banda. Twongera tubashimira kuri Yaga. Yagateke kwe kwa mwatwize mukaduhamagara naho tugoranye kuronka mugabo batonze ndakubujije kushe wiyemera imbere ya kamera eje ndiyemera uriyemera eje ndiyemera okay badanya wiyemera ya ndumuga kicijwe cyane ya mva nyine ari ibyo presentation ni kiragoye sinababesha ariyemera arishima fisheshere yuzuye ubwiza abantu b'Imana kiragoye. Okay bref Elvis turogaye kazi kandi muri Yaga Tech TV murakoze ariko imbere ko tutangura twinjira muri deba yacu shaka tubwire Elvis akora iki Elvis ninde kugira ngo ubundi hari igihe usanga turagukeneye ejo ntawamenye. Elvis ni umuhungu w'umuhasha kubankurikirana barazi kuri TV ya Peace International TV niyo nsanzwe nkorera nkaca nkora n'ibindi bintu vyose ibintu vy'ama location videography ni byinshi cyane je nditutere na kintu kimwe ubuntu manganye je no buzanira n'umugore no mukuzanira ni bon ayicu umugore cihoze abagore n'abagabo tuzobirondera shaka ujice. Okay Elvis merci beaucoup. Reka rero twinjire muri deba yacu no busi bazaniye deba itese deba yabituma abantu benshi bakwa no kugwana kandi murabo jewe ndimo. Okay deba yacu yuno musi ni abantu canke hanze abantu babona gute canke jewe canke wewe ubona gute ubugenzi hagati y'umukobwa n'umuhungu bamwe bitana ngo ba best ndareje kw'iryo jambo rya best si tukubwoga n'umuhungu. Elvis reka mpere kuri wowe no musiri utangura kuvuga no bose ndakubaha cyane sinokwicara uhagaze no musiri utangura kuvuga shaka umbwire wewe Elvis je ndavuga mu nyuma niba kubera je hamwe no gutanga byava bigwana ko subira kuvuga shaka rero wewe umbwire eske kuri wewe birashoboka ko habaho ubugenzi hagati y'umukobwa n'umuhungu atakindi kintu cihishije inyuma? Je ndavyemera. Urabona iyo umugabo n'umugore hari ikintu cyitwa pari na marene. Iyo umugabo n'umugore bagiranye beef bakabona ko bataza kubishobora canke iyo umugabo ababaye babari umugore wiwe agenda kubwira amushavuriye nabwira undi muntu wese abwira pari
abwira pare wiwe. Abwira pare cyangwa abwira marene? Oya nabwira pare. Oya abwira pare kugira pare amuhe ama idea y'uburyo ashobora kuba muri iyo situation. Ukuravyumva? Abagore mufise isaku na mugabo yaje kugira umugore ngo marene ngo no. Mufise isaku ndakubujije. Mufise isaku nivyo. Urusaku rugira abagore. Oya urusaku rugira niko twavutse batubwiye. Ariko sivyo hariho n'abagabo bafise isaku. Ntaco wowe yaba yabaye umugore. Oya. So kukijanye na best je ndacemera. Je ndacemera kweli. Ariko urazi ko aba genre izo histoire z'aba bestona hagati y'umukobwa n'umuhungu. Ariko urazi ko ubu abantu benshi dufate ama relation menshi ariko arasambuka kubera izo histoire z'aba besto hagati y'abakobwa n'abahungu. Genre ugasanga umuhungu navuga gute umuhungu afise umukobwa yita ngo ni bestie wiwe. Arumva? Yeah. Ariko ugaca usanga uwo mukobwa yitwa ngo ni bestie wiwe. Ugaca usanga aramwitaho gusumba sheri wiwe. Yeah. Ivyo uravyusha uvyita gute? Ivyo ndavyita kwitanaho ni bon. Reka ndagwakarura kuri jewe ndi umuhungu yuzuye urukundo. Mu mutima wanje hari ibibanza byinshi. Service nta kintu kiba dafise vraiment. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Ndi umuhungu yuzuye urukundo. Mu mutima wanje hari ibibanza byinshi. Nawe ni washaka uzojaho ikibanza cyawe kiri. Ndakubujije. Ukuravyumva? So rero turakunda gupfa. Oya banzireke ntunjaniranye. Uvuze ngo muri mutima wawe hariyo ibibanza byinshi ushatse kuvuga? Shatse kukubwira ati je haruguruye uje ndakwakira. Ugiye ni bon. Sinigera nugara umuryango je. Urumva? Je turakunda gupfa ikintu n'umukobwa twaradusohokana. Urumva? Jare mwara musohokana buri mugisohokana. Nawe tugisohokana. Mwakunda kugipfa mugisohokana canke tugisohokana. None twopfa ikintu tudasohokana. Okay. Urumva? Je ari ukuntu mfata abakobwa kumwe. Plus ndamusohokanyemwo ntuyisohokanamo n'uwundi muntu. Oya. Wait. Sivyo. Elvis ndakubujije. Yakuzana urukundo go ruguru mani. Oya. Elvis oya. Reka ndakubwire. Ushaka kunjaniranya. Reka nkore kano gashaka. Ego brema gakura. Je nabwiye no musi nazanye mugenzi wanje ngaha. Nitwagwara muze kutureka ntimuvyinjiremo. Tuza kubiheza dusohotse. Nakupe kamera gusa. Oya nakupe. Ndamukubite nk'umuntu. Sawa. Mwari yagire nimutubanguranye oya. Tuza kubiheza dusohotse ndabizi. Sawa. Reka renda kubwire. Uravyumva? Yeah. Elvis umukobwa musohokana. Premièrement kugira ngo ugende kumudraga. Kugira ngo ugende kumudraga. Ni kubera yuko hariho ikintu uba wabonye asumbije abandi. Kuko si kuvuga ngo wagiye kumudraga ngo kubera ngo bari mwiza gusumba abandi bakobwa bose. Kandi si kuvuga ngo wagiye kumudraga ngo kubera ngo genre ngo fise bavuga gute ngo akaraga gusumba abandi bakobwa bose. No, hariho ikintu do particulier uba wamubonye wewe uvuga ati quand même uye turamakingana. Hari ikintu uba wamubonye muvuga ati uyu ni sawa. Rero kandi ico kintu nta wundi muntu wundi abagifise uwo nyene. Umaze kubona yuko ico kintu hariho uwundi muntu agifise. Genre basi umaze kubona yuko umukobwa wari wese ico kintu agifise. Uwo ntuba nukuri ntaba kiri muri wa wundi uvuga ati kure bimeze uko oye wewe genre nimuvuga ati jewe shiri wanje ndashaka kumusohokana. Nimba uno musishiranye ndamusohokanye ngaha mu best wanje ndashaka kumusohokana ndasohokanye shiri wanje kandi atico bitwaye. Nukuri nta valeur uba uha umuntu musohokana. Kuri umuntu musohokana nukuri afise importance yayindi novuga gute ntabona ukuntu noyivuga. Rero maze kuvuga ngo jewe ngo mutima wanje ngo hariyo ngo ibibanza ngo byinshi. Reka nabwira ahantu abantu mwapfiriye mwe muri kumadukurikirana. Urukundo mwaramaze kuruha amakode. Sibyo? Oya sama kode. Wait gato. Naguhaye umwanya. Ego sawa. Urukundo mwaramaze kuruha amakode. Ego. Uburyo rukwiye kugenda, uburyo rukwiye gukogwa, uburyo mukwiye kubijamwo, uburyo mukwiye kubigira iki. Man, urukundo n'amahoro. Abantu mutazi urukundo n'amahoro. Nukuri ndakizi. Ego breve cyane. So reka ndakubwira ikintu kimwe. Je nyimba sheri wanje ndamusohokanye kiriri garden, sibyo? Hama wowe gogo nkacenda mbambe wowe love nkacenda gusohokana. Just urabona uri umufriend wanje. Uri mu best kwanza. Ndakuja. Anabeshe just. Istari za best just ndim. Iko nkaca mvuga ati okay.
ndakeneye ikintu tuyaga jo ari cakazi canke ari cikindi ndaje mukutoke kubera jewe just I like this place iyi place ndayikunda ya Kiriri Garden acha mvuga ati love tuzo guhurira Kiriri Garden ikura vyumva is the same place umusheri wanje namusokanya aho hantu but kubera ndahakunda n'amakanyo yiwanje yose ngira ndayakurira muri ico kibanza wacu uvuga ngo antwa ari ivyo akazi arakazi nibikenewe kumenya ko ari ivyo gute no sivyo bindi nako ndakubwira ati man urukundo n'amahoro yafasha reka banje canandikira sheri wanje ngo love ngo turafitaniye ngo inama ngo Kiriri Garden ngo nivyo akana ina reka ndakubwira oya none banzure utegerezwa bisigoye bayipfuye oya Evrare ngo Evrare wowe mu best wawe wowe mu best wawe Evrare ninde Evrare nkunda kuvanga amazira yewe n'undi mugenzi witwa Evrare kandi nawe ndarabuza ndababwira uyu n'umugenzi wanje twagora buze kutureka okay twagiye Elvis uravyumva reka ndakubwira ana umuntu musohokana si kuvuga ngo umubwiye ati seri uno musi ndafise stari rendez-vous no mugenzi wanje urumva ni just kugira ngo ntagire bya vyiyumviro ngo basi n'ivyubwana yes ivyubwana naho aba ari marié Elvis aba ari umuntu ari marié bagaci babona mugo umuntu narajana mu rugo ngo umugore wanje muri kubera turavyiga turacari mu kintu citwa traitement urumva gutreta ibintu turacatreta no musivre baraza mu prayer boy muri studio apana kucufata nk'umugabo wawe cyangwa umugore wawe I'm not your husband okay I am your boyfriend just you have to know ibintu byo kubimenya siro waramba baje of course none kubera iki reka ndabwira Elvis era c'est pas la question kuvuga ngo ntaba kwizera cyangwa iki cyangwa ntibamwizera c'est juste que examen habura basi ntihabeho amamara atanze haje umuntu ngo amubwire ati je nawe nyishiri wawe aha nana ari kumwe n'umukobwa acivuga it's okay nari ndabizi ureka nabwira iki examen yo muri 6e nibo yihumwa no muri 4e uriko vyumva turi en relation ni turi marié uriko vyumva yakunzanira amategeko turi mu rugo uyazane turi muri relation you have to muri relation ko kujana hehe utariko murahana amahoro mukiri muri relation basi relation isanzwe ayene ntakunne kubera sokana yogira amahoro cyaje umuhungu sokana yogira amahoro ambonye ndi mu kabare n'undi muhungu canke nawe akubonye uri kumwe n'undi mukobwa ntibibaho ntitubeshanye kandi nawe ndabizi umukobwa musohokana umubonye mu kabare ari kumwe n'undi mukobwa n'undi muhungu ntoreka kumubaza uriya muntu yarida kandi ndamubaza voilà ndamubaza nimba wamubaza nimba uje kumubaza abirimiza uko utamubwira ati ndafite rendez-vous nanaka no kumubaza ntiwo mubaza oya negereza kumubaza ndamwe ati voilà nico tubara ritegereza no kumubwira nimba utegerezwa kumubaza nico tumutegereza no kumubwira oya ico naco nemera urabona jewe reka ndakubwira njye ushaka tugenda gisoza je byose urabishobora yishiro waje je byose urabishobora ushaka tugenda gisoza nabwira ikintu cha besto urumva ico kintu kiraryoshe kubera oya ntanaga urabona kandi ndabwira ikintu kimwe urazi ko aba besto banatangana kiya gusumbya abashiri bawe nivyo nyine ndabanyira bipfira nishimiye ko duciyenda byankira rega nishimiye byankira none niyo mpamvu haje abaganga umugenzi wawe umviriza umugabo wawe nashobora kukuvura hari abantu bigiye kuvura reka byumva shobora kugirana era shobora kugirana beef shobora kugirana beef na shiri wanje nkaje mvuga ati hahandi nari kuruhukira ni kwa shiri wanje so right now twagiranye ama beef so rero hari undi muganga aca kwivurizako amumurize ambira jambo urumva uri kuravyo yohegwe uri kuravyo numva nahamagara cameraman agatanga iciyumviro oya nivyo cameraman ndabesha ifo ko hariho umuntu mugiye mwagiranye amatiku na shiri wawe warushe mu mutwe aza kukugira akamassage akakorosha ana ahantu honyine sho besto Elvis nukuri man ndabwira ana ahantu honyine kandi ndabwira ese ko ndavuga ko ngo kuvuga ngo Jean ngo nta mungu ntabwe wewe baraboneka ko umuhungu ngo turi close ndamufise vraiment ndakubese ndamufise nukuri ariko niba ndamufise Evrare oya c'est vrai vraiment ya c'est no warabizi ko atari ugo mucanganikirwa wewe ntagira niwe
oya se vyari ariko wumve ngo uwo mugenzi wanje nimba jewe mfise umusheri hakaba hariho ikintu tutahurije ko jina sheri wanje ariko dushobora gufikira shanje biraba nkumva ndababaye kumbura fise avuga ati oya nawe fise ubu nawe fise ariko urinze unganuko unganuka atashe nerigeze kuba ndamufise Bana uvuteka cyane urateka yatashe rufise yego kandi nawe fise uragwaye ara nawe fise Eka baje kuciramo kwanza uravyumva rero si kuvuga ngo je ngo sifise jean ngo umuntu ngo mbabaye anyumvirize ngo sitamufise ngo umuntu ngo mbabaye ngo nyumvirize kandi uwo murega simpaka ngo abe sex opposed arashobora kuba ari n'umukobwa ariko jida bufise umuhungu mbabaye ngenda kubwira ati je brema byangenze kuri kandi si kuvuga ngo ni kubera ngo abaye ngo tuba twashaye ngo nashira wanje gusa oya ari kibazo cyacu cyose nagize ndabonga ati nukuri mugenzi wanje no musi ndagukeneye nyumvirize nukuri ndidesharge nawe arabizi ndamubwira ko ndamukeneye mbashaka kwidesharge ndidesharge babiri seri nka nidoga yose nka namutuka nka kugenda ari gutuka uwo muntu dufitanye ikibazo ariko menya ko igihe jiwe ndi muri relation hategereza kubaho amarimite n'uwo muntu hategereza kubaho amarimite nimba twaratugiranira amaprograma menshi maze kuba afise umusheri bon ndamubwira ndafise umugenzi wanje sironje ndayimubwira ndafise umugenzi wanje urirega mu bisanzwe si kwirega ni juste kubimubwira oya si kwirega kuko ntaco mba ndiko ndiyoza kuko je n'uwo mugenzi wanje nta kintu kimwe kindi cisije inyuma y'ubugenzi ico rero kindi jewe ikintu citwa marimite bana sheri wawe murashobora Mbo, jani mpasteri. Mwe muzo mufise amajambo yaje navuga cyo kuvuga ngo ni mpasteri. Vuga nazi. Hari ibintu ushobora gukora nishiri wadushobora gukora na best wawe. Abiri mu buryo bwa action. Nk'ibya go service. Nk'ibya god. Urabona? Barashiri wawe. Ego vuga. Barashiri wawe. No. Murashobora gushika ahantu mugakisingana bi romance ukuroye buze vraiment we niho tiya kubikora na best wawe oya best wawe zishobora gusomana oya bi romance oya nyurumva muga nk'ivyo nkayo rero niyo bita marimite ikora vyumva niyo bita marimite mugabo ngo turasohotse ngo hari ivyo tuyaze ngo ibiki ngo ana abantu bigira abasida nko kwiwawe mu mahorasi niba usanga baramutse bari mu rukundo fresh wanda handi shira wakubwiye ati jewe sishaka kujya mukobwa uzosaba kumuramutsa bamwe hora mumeze nkuko wisanga utakimuvugisha jewe sezerano Elvis Bride jewe deje uranzi sivyo uranzi jewe abakobwa bose gusi umuhungu uyu no mu player uyu jewe abakobwa bose aho muri hose muzomumbaza ari bisheni Ewa shiri wanje shaka vyimbe angana ni Tavise mufise ibintu vyari kuvuga ndije babwiye yafise umusheri Elvis ibintu vyari kuvuga Bibiri ivuga ngo mukundane Ksenda bweka ndagari umuhungu uyu ukunda kwinjira abantu abahungu bafite abagenzi b'abakobwa benshi hari umugenzi we yagowe brebe nukuri ayasira muvuga kuri kamera ariko nukuri yaragowe misi yose yabareka ramwijira ariko mugenzi wanje iyi link ni wameze utagawa kuhiri kuri kugane Elvis ababesto reka ndagisurinye kino kintu ababesto n'abesto barakenewe mu buzima bwacu kubera badakenewe bazosanga sheri baje twarabakubise twarabatwaye mu bitaro urumva hari mugenzi wanje sindamuvuga mu izina yagiye umusto yaramubwiye ati to breaking for no reason atamusiguri je nari nyuma ndi kuri phone night numvise amakofa abiri papa ariko yetsokara nkubise umutipa caragenda umuhungu niwe yakwise umukobwa yamubwiye rino jambo yamubwiye genda uhamagara abavyeyi bawe bazavuge n'abavyeyi banje hama sigura impamvu ndakubise ikofi urashobora kunesha umwanya uyu mwanya wose ukaciza unkambwira ati to breaking for no reason nusiguriye why bibaye je ndagapira bakinisha yaciye amurasa amakofi abiri je nagize ubwoba yaciye anyigisha ko
umukobwa je azompeba ata mpamvu nimwe nzomuhwata amakofi abiri abisi dukundane je shitagwe shitankubita dukundane jewe naje reka ndagupropose naje tega nabwiye propose okay banzu drage biri seri love je kuva tubura urumva je nagukunze kandi uburyo nagukunze uramaze kubona ikiyaga ikiyaga uramaze guhagarara ku musenyi w'ikiyaga uramaze guhagarara ku musenyi w'ikiyaga rero ni kuraraba ikiyaga genre nubona aho giherera uguma ubona amazi gusa naho giherera genre rero ni igicapo cy'urukundo ndagukunda iyo ndikunda guhweza yo ndamwishe ndamuganda guhebara yaje ako kanago ako icyambere cyayo bagazi nzoje mugenzi wanje nga ugumvise gute bazi ndabishasha bikuranzara amayisare umukobwa rero gifise urutima ngo ni musozi abakobwa b'inzobe singira mvuga abakobwa birabura ko bagize iki umukobwa w'inzobe iyo muryamye uhindukiye ukara umugore wawe ukara umugore wawe ugasanga ni inzobe uravyuka kutaragira mariage izo bisore zo kuryamana n'abakobwa b'inzobe ifisi abapapa twavuganye babagenzi banje kugenda umupapa urumva ahindukiye akara umugore w'inzobe ashashima Imana ati yo man urakoze ko yamaye umugore w'inzobe byose ugenda bivuze bereka kandi uvashasha amashuka yera nugira ikibazo kaza gucafu jare uvuga ko abakobwa b'inzobe bagiye birabura bagiye ku mashuka kwa cacafura Jacrotine baragutera baravyoba Jacrotine Elvis kibanda gusa ariko nimba bimeze ko n'abahungu birabura nuko nyene nawe mujyanga ku mashuka cacafura oya ni poshokora ngo poshokora urirabura Elvis uvuga story kandi abakobwa urazi kare mukwiye koga cyane paraporo yato iwacu narivyo bije mu gode naco oya banze kwanze tubandanye baswe umunga aravangirwa reka renda ubwire Elvis histoire z'aba best urumva nukuri just avyasi ko umuhungu agira umugenzi w'umukobwa bisaba cyane kandi avyasi ko n'umukobwa agira umugenzi w'umuhungu ariko twige gutandukanya umugenzi n'umusheri kubera ubu kenshi usanga umukobwa cyangwa umuhungu afise umugenzi we bari close sana ukunda gusanga ariko araha agaciro gose umugenzi umubesto wiwe reka ndabwe nkoresha terme y'ububesto niyo mama wanje iharawe urakunda gusanga bariko baraha agaciro gose ababesto babo gusomba abasheri babo basi ivyo ntubizi basi nk'ubu cameraman hera muri fondekra ubona yihe hari iki urayibona neza hari iki wayibonye hari ubona yo none singiyi n'umubesto umubesto wanje bakubonye none yabibonye cameraman Ru ndabwira ko tubawishizeye igitumi cyo ndabwira ko tubawishizeye we telefone ni yanje we vuga ndabwira ko tubawishizeye oya ivyihutse ibyo nibanga ibyo nibanga ndabwira ko tubawishizeye ibyo nibanga dore ntubyerekanye kubera iki nidusohokana mugura wana Joro mu best wanje nagushize sindi mu best wiwe uje n'umugenzi wese mu best wiwe ndabujije naje urumva reka ndakubwira reti cyangwa ndiko ndanga sibona nkubwo bugenzi nkona nka kuntu usanga bariko basi umugenzi uri kuramuha agaciro gusumba shiri wawe ubundi ivyo ntibibaho reka ndabwira ko je afise umugenzi wanje urumva umugenzi wanje yarafise umuhungu basohokana kwanza yari yanamudomanze na mariage uracubishukira azikambwiza ahantu bakudomana na mariage ivyonye n'abagize mariage baravana banzore two ndakubwira bashaka kubwira ko ugeze ahantu bakudomana mariage aziko bamugeze ku ntambwe n'abavyeyi babizi atuka uravyumva rero umukobwa ni wari umugenzi wanje rero umuhungu yari afise umubesto yari namupresensira shiri wiwe ati elle c'est ma bestie uravyumva rero uwo mubesti we nawe acize yitwa uwo mukobwa urumva ibintu vya sister ari ubugenzi besera ari ubugenzi bw'abakobwa ko bunyaruka ashaka kurubira ubugenzi bw'abakobwa bunyaruka mubonanye n'umukobwa rimwe ejo bamubaye aba bestie Shitanga kuzara mwita bercere sister ibintu nk'ivyo. Nukuvuga rero mudomanze mariage.
nukuvuga iyo imisi yose bari yamudomanze mariage bakundanye 3 ans cyamudomanda mariage muri iyo 3 ans umva uwo mukobwa bari bazaye ko ari best ko ari mu best wa shiri wiwe yamudomanze mariage haheze nka 2 mois amudomanze mariage acha fata wa mutipe na besti wiwe baryamanye ni hotel sheri ni hotel baramubwira ati ingurabe sheri wawe na besti wiwe ingo none baryamanye Elvis wewe ishe muri place y'uwo mukobwa ni wewe yego umukobwa musohokana mu maziyo myaka yose musohokana mudomanze na mariage afise ubu best umuhungu uramuzi murumva mwitana aba brother uravyumva urumva nabwe ubucuti babumeze basi busa n'ubwakomeye ugaca ubafata woca ukora iki aho ni muri yawe yaba besto n'aba best none uwo muntu babafashe baryamanye bari muri chambre jare ko bariko barakina amakarata bariko bakina ono rero mu gitanda nta kira kibe mupfana nizo histoire stupide z'ubu best n'ubu besti ubwo je nipangiye nibana we ni waza kunda muzi ka vraiment sinoze kubera oya nk'ubu nta musheni fise vraiment nkonovuga ati nk'ubu nta numwe nta numwe Jean novuga ati nta numwe fise yovuga ariko fise umusheri ahaje no gutelefona ufise umusheni nkavuga ati love just ndagufata nka sister y'uwanje umva wumvise ho hantu nakubwiye bari ntihari muhira ko uwo muhungu hari muri hotel uzi guteka tabire hari muri hotel sometime naje muirahandambira ngaja kubookinga hotel kwikuri kuravugira go sabe of course hari igihe jewe muirahanda besti wawe ninde umuswe nzo namwerekanye kuri fondecre oya ndasi ndakwiyansi je no yicaye ku ruhande kagenda mbari wonyene